dreams, Chronos Films, double favor without limits. GN Films, Good News Films, double favor without limits. Ingaruka series. Ingaruka series kuganje ni cete canke urwandiko nacishije mu majambo no mu mashusho ngo nshobore gutanga impanuro zifasha ingo n'imiryango. Ubutumwa bwari bugabuye mu bice bikurikira. Urwandiko rwa mbere nipfuje kurugeza ku bashingantahe n'abapfasoni, mpanura nongera nshishikariza kumenya agaciro k'ingabire Imana itanga arigo ruvyaro. Baba arabavutse abavyeyi babikeneye canke batanabikeneye. Umwana ntakwiye kugwa mu mporero kuko ataruhara aba yarakoze kugira ngo avuke. Icete ca kabiri canke urwandiko rwa kabiri n'ubutumwa nageneye abasore n'inkumi. Twarahanuye twongera dushishikariza abigeme bahura n'ibibazo byo gufatwa ku nguvu canke gusama inda batifuje ngo birinde icyaha cyo kwica abana mu gukorora inda canke guta abo bana bavyaye. Iyo birinze bishika bagashikirwa n'ivyo vyabo, bamenye ingene bo vyitwaramwo kugira ngo ubuzima bw'umwana avutse bukingigwe kuko abari kitazi. Impanuro twageneye abasore no kwirinda guhohotera abigeme, hama mu gihe bishitse bagatera inda bafashe abana babo kandi abo bana bamenyekanishwe mu miryango. Icete ca gatatu canke urwandiko rwa gatatu twagwandikiye abo bashikiwe n'ivyago byo kuvuka bitwa ishushu, abatawe, abihakanwe n'abavyeyi, abana bo mu mabarabara n'abandi bangajwe. Nimukomere, nimushikame, mukorane umwete, mugira ivyizigiro kuko Imana ari iburanira abarenganwa. Umunsi urizina, izuba rizokwaka. Nimusenge cane, mukore, ejo ni heza. Iyi ni Ingaruka series. Ingaruka series yari ifatiye ku ijambo rihindura isi rivuga ngo ubuzima buguha ico wabubikije. Iyo ubikije neza canke inabi vyose buyiguhana inyungu. Ndashimiye abantu badushigikiye na mwebwe mutigeze muhengeshanya mu kutuba hafi kuva tugitangura Ingaruka series. Twabanye ikiringo c'imyaka 2. Imana ibahezagire kugira ngo dusubire duhurire muri filme nshasha yitwa Intango. Masura kizigama mu mutima iyorere yewe kana kamama iyorere mama we. Don't touch me. Usokumola. Mukunzi wanje, wabaye iki? Nacabaye mama horo. Sheri, ndazi biragoye ko twoganira umeze gutyo, ariko nagira ndagusaba ikintu kimwe. Umutima wawe utekane kugira ngo tuganire ushobore kunyumva. Sheri, uvuye kandi wari kumwe nande? Utangwe gukwegerana exo atani misi yaciye. King nturi kurambabaza nkoko. King,
wambwiye yuko utazigera wifuza kubona amarira atemba ku maso yacu, ariko ni wowe utanguye kubituma. Agatangaye abantu murahinduka. Ariko Kingi wowe Kingi nzi niwe utanguye kuntera agahinda nk'aka. Ni wowe Kingi wamburanye iki kugira ngo utangure kumbabaza tena kuri ex wawe Kingi. Mandi soguhana. Sheri, ibyo uri kuranyumvira ko sivyo, iyo siyo ndi. Ku by'ukuri nta yindi mvo yatumye mbonana na Tati uretse kumushimira kubw'ivyiza yankoreye agahe ubuzima bwiwe kugira ngo ashobore gukiza ubwanje. Gusa mbabarira kubona ntari nabikubwiye. Uja kumushimira kutambwiye tujane ko wari uzi kugiye kumushimira gusa. Ikindi nacu wari wabuze indi gift umushira atari amashuko. Uzi ukuntu yasuzuguye, asuzuguza na nyamashuko wari wamuhaye. Ariko Kingi wari wabuze indi gift wamo. Nta kintu kimuvize unsobanurire. Maze tugenda musubirana cyo mama uri kunyikisha agahinda. Sheri, ndasabye imbabazi kubw'iryo kosa ryahabaye. Hama nagira ndagusezeranire ko bitazosubira. Hama icamashugwe by'ukuri sinari nigeze ndaciyumvira ko yuko kumbura icoba igishora gutuma gusuzugura canke akaba ikindi kintu kitari ciza. Ariko ndabisubiyemo, nta musi numwe no kwigera nipfuza kubona amarira atemba ku matama yawe. Ahubwo igihe cyose nama nipfuza kukubona unezerewe, kandi buri kintu cyose nkora ndagikora kubw'umunezero wawe. Rero ibyabaye umbabarire, ariko kandi ndanakuremesha ibyo wiyumviriye wagiye kure cyane, siyo ndi vraiment. Mukunzi, nakusezeraniye ibi ntizosubira, kandi wihangana unambabarire. Siko Sheri, please. Hanyuma rero mama, umunezero udasanzwe kuri jewe. Urazi ko twari twavuganye ndakubwira ko nzokuzanira abashitsi no kwita abadasanzwe kuri jewe. Uyu yitwa Egide, uyu nawe yitwa Remy. Aba nabavukanyi banje. Nabavukanyi kuko nibo nakuze mbona. Aba n'abana ba Patricia uriya yandeze twarakuranye Gitega, mu nyuma baza kurondera ubuzima hano Bujumbura. Hari byinshi byagiye biba hagati yacu, ariko bavuga ngo intibagira ntibana. Rero nahisemwo kwibagira canke twahisemwo kwibagira ibyo muri kahise kugira ngo twubake kazoza keza. Rero kuri jewe novuga ngo bano bantu n'umugisha ukomeye kuri jewe, kuko biri kose nubwo hari gihe cageze ibintu bikagorana nkuko babizi canke namwe mwigeze kuvyumva, ariko sinona kwirengagiza canke ngo nibagize yuko hari bihe vyiza twamaranye. Hari gihe ari bo bangurira impuzu kuko bobo barondera amafaranga ini Bujumbura, nanje nkiri uruguru Igitega. Remy, Egide, nagira ndabashimire cyane imbere y'umuvyeyi wanje. Murabona yuko Imana yavuye nanje ntetururingira neza nzakora umuvyeyi wanje w'amaraso. Ariko nari nipfuje
yuko mwobonana mukamenyana, abamenye nk'abana biwe atarazi, yumve ko muri abandi bahungu biwe biyongera kuri jewe na Chris, kandi mumenye ko mufise na mushiki wanyu yitwa Noria ari muri Canada. Ahanini ni ivyo rero, numunezero udasanzwe kubona mubonye umuvyeyi wanje akaba babonye, kuzine wanje Yvette na wene akaba babonye, ni iby'agaciro gakomeye. Kuze urakoze cyane ni kuri kutwereka abandi bajyango, ni byiza cyane. Egide na Remy ni karibu cyane mu muryango mwisange. Ariko rero kuze burya wewe watujaniranije, hariho akantu tutari bwaheze kuvugana mu muryango twateguye, reka tubanze tukavugane hamace tugaruka. Hari kubaza ubu nyene? Ego izobukoze. Ni kuri mwisange mwiyumve, aha muri mu muryango no kuri Egi, aha muri famille nta kibazo. Ego hewe kajya kanwa babo bagiyemo oya ngahe koko zigira zitumeninda bagiye kubarya batuzimane kubera ko kajya gatwengo nabonye ujya nimba ari ntuzenye ari tate wa Kingi yagize, kajya kagerekana neza ko baduhicimiye gose bagiye batuzimane. Aha rero witegure nkuko zigira zitumeninda tiyari inkoko ahubwo bagira baguha imvubu wishishe muri uwo muhogo. Aha muri uru rugo naho baguha inkoko niwe naho yoja mu nda yokubikiramo. Aha urahazi wewe uru ruguru. Kingi abone muri kuravuga ka Kingi ko muravukana senge, ndebera abo bana kuzani, ndebera abo Egide no mutsi, Egide no mutsi gasenge ubu wamwibagiye, ndebera ngo nabavukana n'uyu ngo nibakuzaniye ngo nawe ngo abana biwawe. Kingi aba bahungu we nabutsi wewe sibo, uyu Egide uraza amanyanga yiwe senge nuyazi wewe, uyu amanyanga fise niwe Kisuma dufise international gikorera ngaha ku isi. Uwo Egide nawe uri kuravuga ngaho onye uri kurasana ibyo kurasana senge nako turazi nanye umwe wa mbere uwo n'umwezi kro akaba n'umufunga kiwani uyo ndakubije mukuri Kingi vinyuma yabo bahungu honyene nuwo wenyene uwo bari kumwe nawe ndebera je naco narinzi ico gihungu ujya si Koffi Olomide ujya nona kwasa na wa muririmbyi wo muri Kongo gasenge mama Koffi Olomide hello aho rero ngugira ube ngo umuvyeyi wabo bantu abuzobashobora. Urambona ikintu yambaye kumva hasi ikibutura ni jeje kugera n'umubiri wiwe byose ni ntware ibujya bwanwa navyo mana we ntabara senge jewe amashimwe nawe turinjira ahabwe intambara igiye kuza itangure ibe bishasha ibe mbisi abo besenge. Jamu Kingi yatubwira ati ngo je kubereka famille ngarafise mama wiwe nta nivyo twayituze. Tukija mu muduga numvise umunezero ari navuga ati hani mwiri joro rito basi turarose undi muryango turose undi mama. Turaza izero ya mbere mbona ndahazi, iya kabiri ndahazi. Je nakumye mbona acisha ahantu nzi, nkabona tukasi zero ya mbere ndayize, nkabona tumona iri barabara rero manutse navuga ati byawe byose twaba tugiye handi mbona akazi uru rupanguru iyi portail twashitse imbere karakara gisona ngo twinjire. Natekewe n'ubwoba, umutima uramvyimbana ubwe wakwa kunca mu kanwa, ndagira ubwoba nkakwa kwisobako. Ndiyumvira none mana nakuntu Imana yongira akanyoni nkaguruka cyari kangira nkasoro nkanyika, kuko urugo ndaruzi narubonyemo ibintu byinshi. Aha nagutse aha kuko uruwane kiramenye nyenye gujye nkoko. Waba njye mukobwa yari yicaye hagati niba ari umumama uramutse wewe ubya Yvette twaregeze guhurira ahantu yari cyambere ndamubonyesha. Urazobandi twakoze arafata aranzirika ku catsi aratamuhira aracumba arajya aragaruka asanga njanikiye vyenyosha hahandi nyene yasiga
ngo arandindira ahubwo je namubonye aha mburi yo nyikira si umuntu ujyane ari karifye apana bya bindi by'iwawe ngo urukuragira ngo jewe n'ubwanwa n'ibiburebure mfise ndamurindira amasaha 3 nibyo nuko ryama yararyamye aravyuka nkiri hahandi nyene waruzi yuko bajya ari babandi tati yavuga ko yafunguje bavukana Remi na Ejide kumbe barabo nene ubona gakingi bamenya gasho baratorotse ubu reba batorokeye hano ego bagira batwoze neza mu Kirundi ndabira mwana wanje unzaniye abantu bamenya gasho aho waruzi ko ntabazi jewe uratse ikintu kimbabaje nukubera batumbereye irembo ryanje nukubera bahamenye uno munsi bandara ku mugono we ndubona ko ari bidoma ereka ndabazi ngene bagukoreye ikibi mukibana kwa nyina kikureze ndabazi n'umugabane yari yakwemereye ngene bawukwimye bigaca bizi nibujumbura ku bidoma bagumye biba ngira no kwica barishe ubu rero urazanye ngo jewe mbe nyina w'ibisuma mbe nyina w'ibirobezo ibisuma ibidoma byica bikamena Kingi arabizi ubwo nubwo wawe uri kuburago ubwo nubwo wawe uri kuburakumera mu bintu twakoze mugabo Kingi hagera tubabariye reka Kingi ntanzigagira abantu baraca umwana wanje hanze bakamwica nabi bakamwibaza inzara akaba uwo mwibarabara uyu munsi ngo bagira baze ngo ndababera umuvyeyi jewe ndagahinda banteye ndakubarire kimenye yuko jewe umutima wanje wababaye mu kubabona gusa n'ijisho ryanje rikana barabo umva ndasesema nta numwe yandabaha sinkene kuvugana nabo navuze sisubiramo sohorera umunuko sinkene kuvugana nabo tutaravye ngo tunyorombe tuve hano hantu turava nimbwa yiruka erega mama Ive uwo mu munota umwe gusa tuvugana akantu gatoya cyane wihangane cyane ko yabaye sanze hari amakuru menshi nafise kumbe Ejide bari basanzwe bamuzi cyane hano kandi kubiboneka yakoze amanyanga menshi rero niyo mpamvu ubona ibintu bibaye nkuko byabaye ariko kandi wihangane ahari abagabo ntihagwibara ngira ngerageze uburyo bwose nshobora kugishira ku murongo biragenda neza Ive baraciye umugani mu kintu nk'isira zunguruka cyane narabyiboneye yego urabona ujya King Sabas twego tumuzi nka finire ubuho mama wanje ngo King Sabas ndibuka ko yigeze kumbwira tweko turamwirukana ambwira ngo isi ntisakaye jada mubwira ngo turafise amafaranga tuzoyigura amabati tuyisakarire ariko nasanze navuze ibintu ntazi Jobo yarazungurutse nisanga yanzungurukiyeko eheraba turi kumwe nawe ngo umuryango wawe nikuze wawe bisigura ko nanje tuvukana ndikuze wawe hama rero Ive hariho amanyanga menshi unzimwo nanje hariho menshi ndakuzimwo ariko ibyo byose naco bitwaye ntibagiye ko wampaye n'umusheri wa fake queen ibyo byose mugabo nibisanzwe ndakubabariye Dumbi barajyaraguye Kingi ndagusabye udusabira imbabazi muri no muryango kubera yuko ndumva ko bitoroshe uzobukoze cyane nkuko watubabariye ukaduha imbabazi atakibuze turenze gutanga kumabe menshi twitwara gukoreye turakwinginze udusabira imbabazi muri uyu muryango uzobukoze cyane
kugira ngo twisange. Ntivyoroshe ariko uko biri kose reka ngerageze uca usubira mu kibanza wicare ngira mbanze mvugane na mama gatoya mukanya ndagarutse. Ico nifuza nuko tubabariranira tukibagira ivyahise tukaraba ivyakazoza kuko urabona ko no muri twisanze turi umuryango. Wewe niwe ngo wahindutse wewe ya eje ndakura Imana mwijuru he ubujyajya bwawe ndabuzi ubunyambu ugomba kuza kwesikroka mwene wo muhungu ngo ni mwene wanyu mwesikroke uyu kuze wanje yo mucire birarura aha murananiwe birabaye. Ego kweli. Uzi tujyajyanye ngo arahindutse urikiki niki kugira bikunde muje gukora ubunyanga abari wariha ejo mu mukwegeremo n'agashaka jemo eje turazinanye bihagije ugende bukebuke aho ugende bukebuke cyane urazigayeje ndagenda kubwira n'ikindi kintu toshobora kwitiranya uno musi uri hejuru je Yvette uri kurabona ntabwo ari je we Yvette wa wundi uzi kera umwe mwakorana ubunyanga ujya Yvette yarapfuye ahubwo ni Kristo ariho muri jewe nubone jewe raba Kristo abari ubona nimba mvuze wumve ko ari Kristo avuze nagira ndagushingira intahe ntiriwe ndaririmba indirimbo za hehe na hehe siko jewe sincicarana n'abacokoranyi sinkigendera mu nama z'ababi Kristo ni wari urutonde rwanje muri byose niwe mwungere wanje uvyumve rero ko naciganza ariko ari wanganza yaramponda honze arashira ku rutonde aravuga ati mwana wanje Yvette tuza rero nagenda kubwira ivyo muri ko murese kroka kuze wanje uravyumva mwese kroka muraja ngaho muramuhenda ngo ni mwene wanyu ni nani uburengo aje kwa presenta ngo mwebwe ngo murabo bivukana ngo sengara rosabana bashasha mwebwe ni bana sengara hose ba inzoya zavutse no muzi ariko ejide Karatsive weje tuzi wa kera si wowe narahindutse rega Yves jewe ubona isi yaranyigishije nubwo itakoreje amakaye uwo mbona ukuntu navuye mu gashomeze n'Imana yakoreje King ikoresha na tati kugira tuve muri kaya gasho nta kabiri umbona ni kubera Imana twahavuye twakira agakiza ubu twarahindutse kujya warunze Jida wa kera se ubu rero niyo mpamvu n'umunanje ndyohewe kubera nawe sanze warahindutse rero bunya nasanze isi irazunguruka hama amaherezo y'inzira akaba mu nzu ariko ndashima Imana yampaye agakiza aho rero gaje dushatse kunyumvisha yuko wewe nawe usigaye uri inshuti y'Imana aho n'amahoro menshi ndazi yuko yoyo ni mutananirwa yarazuye Lazaro yarapfuye nahitokura umuntu ntahitomugeza ni mutananirwa aho ni sawa ariko ukaburi kuranjyajyana ejide mana ukaburi kuranjyajyana ejide kugira ngo unyigobotoreko eji ijisho ry'Imana rirabona naho kuvuze ko na wewe uri mu nzira yo kuja mu ijuru siko n'amahoro menshi ngwine inyuma yanje je kuko ndi imbere tubandanye dutumbera umusaraba mu iyi nzira yo kuja mu ijuru tujane okay tugende natwe Imana ishimwe amen hanyuma biranezere cyane nabonye yuko twagiye tuganira ugutandukanye ariko igikomeye cyangwa ikiruta byose
nuko twayaze duhuza rero Egide Remy uyu n'umuvyeyi wanyu nkuko twamye turiko turabivuga Yvette n'umukuzine wanyu hama icyo twifuza n'ubumwe n'amahoro nta muntu yo kubakira kubiboze nta muntu yo kubakira kuvyabaye bibi byaranze ubuzima ahubwo igihe cyose ni byiza ko twama twibuka vyiza canke tugaha amahirwe gukora intango nshasha rero Imana ibahezagire sinzi mama ko bagira akajambo nawashikirije twari twanaganiriye Ego nanje ndanezerewe cyane hanyuma bane nagomba ndababwire yuko ndabashimiye kandi cyane ndibuka neza igihe ntari ndahari ko hari ikintu mama wanyu nawe yakoreye umwana wanje hanyuma ndamuronka yarakuze ameze neza namwe mufate nk'umuvyeyi aho umuvyeyi wanyu atari nanje nzohamubera nukuri mufate nk'umuvyeyi wanyu ico kintu nzokibakorera muvyeyi nukuri murakoze cyane banje gushimira King Sabasi kubw'imbabazi n'ikigongwe afise twamukoreye ibintu byinshi bibi ariko yatwihanganiye ata kintu na kimwe atwatse ata n'inzigo y'akazikira atugiriye kubw'ivyo rero nukuri ko wemeye kutubera umuvyeyi mwiza natwe tuzogerageza tukubera abana beza tuzokugamburukira murakoze cyane Hemwe kinyane kigurutse kitavuze bacitwe ikibebe bacitwe cyane haba nta byinshi novuga gusa nukuri ndashimye Imana yo mwijuru jewe nta musi umwana bigire niyumvira ko twava twicarana uko nakingi n'imibi twamukoreye ngo twumve ko twakwerekana amenye mbere yiwe ahubwo nibyo gushima Imana numva umenga noguruka Munezero pese umenga nagane bagore kizigo gijaje ni ukuri ibintu biraryoshe cyane nibyo gushimira Imana yo umuryango urarosa abandi bantu kandi b'ingufu senge ubu tugiye guhagarara neza gusumba uko twahora ahubwo ibi bintu ntibikwiye kugarukira ngaha je mbona twogenda kuri bici kwa Natasha tugafataho akantu arafise utuntu tumeze neza Marraine cyandi muhira reka anashushe umugabo wanje ngo antegure surprise ahagera ze kuntora canke nawe uri muri kurijijisha hamwe nusanga urimwo cyumva je ni wonkira umva ngo yantegure surprise ahanyene sinzi ngo yayiteguriye hehe sinzi ngo imeze gute yarase kumbwira oyo urabizi uri kurigirisha uri kurigirisha wanka gusesa umuti reka tuje mbona nashitse hanyene ndaje kwitegura sawa gusa uhigure nduhurireyo
sawa nanje nari ndagukumbuye cyane sawa bizo bizo King uzombabaza kugeza ryari? Umva nkubwire, nimba ari ikintu wateguye ngo twicarane na Tati ntibishoboka, birahomvye kandi umbabare cyane si kutakubaha. Ndamushigikiye King, surprise wateguye nimba ari kugira ngo nsabane imbabazi n'umugore wawe birahomvye, ntimunshikira. Nimureke kuntwenza. Cette fois-ci ndabafise. Mushaka mureke kurabana yingwa. Either you like it or not, this is a wonderful surprise for you. Hari ikintu kimwe mutazi kandi muza kubimenya, ntimuba muri ko murajyana. Inyuma y'amatohoza yimbitse nakoze, mfise ivyemeza bihagije vyerekana neza yuko wewe na wewe muri bene mugabo umwe. I mean, musangiye papa kandi so wanyu si uwundi ni Gwasibo Patrick. Ati ivyo bikura he? Ivyo wabimenye gute? Mutekane, ino nkuru ndayibaha. Diva mwamikazi wanje, nagira ndakubwire yuko izi ntureka zose zimaze igihe mu rugo nta kindi naringamije, nta kindi cari kindagishinga, nta kindi cari gitumye umutima wanje numva uhangayika atari ukubona umenye umuvyeyi wawe, umenye so wawe, nanje menye uwo no kwita data bukwe. Ati ivyo vyaje gute, byatanguye gute? Mukomeze mwihangane cyane. Hanyuma tumaze gupima NFS, igipimo cy'amaraso kirekana yuko afise amaraso makeya. Bibaye ngombwa rero yuko turondera umuntu bahuje groupe sange, kandi nta mwanya tugisigaranye, aha naho amaraso yamaze guhera. Byasaba rero nk'umuryango mudukundire tubapime turebe ko ari uwo twosanga bagihuje amaraso. King, hamagara Ivete. Muganga, reka ndamuhamagare hama turaje. Okay. Sheri, ugeze? Okay. Gerageza unyaruke. Ego, twe bahejeje kudufata amaraso. Sawa, katira kwako kabarabara kamanuka. Merci. Naho nyene. Diva, nibaza neza yuko wibuka igihe umwana wa Queen agwara akaja mu bitaro, umuganga agasaba ko twese twipimisha amaraso kugira ngo habone kushobora gusova ubuzima bwiyo. Kandi uribuka ko ari we mwahuje. Twagiye dufata umwanya wo kubakeza, Imana ikoze ibitangaza. Buriya iyo hatabonekamwo n'umwe bihuje amaraso n'urya mwana, cari kuba ikibazo gikomeye cyane. Muganga, murakoze cyane. Turanezerewe yuko ubuzima bw'uno mwana bushoboye kurokoka. Ariko je numva mfise amakenga. Ntahuza. Bigenda gute umuntu ashobore guhuza amaraso n'ubundi?
kandi ataco bapfana. Mushingana ubajije ikibazo cyiza cyane. Burya ikibazo cyo kubuza amaraso n'umuntu n'uwundi ni ibitangaza Imana yikorera. Erega ushobora no kuvukana n'umuntu gusa hageze muri situation yo kubura amaraso ntagire ikintu na kimwe gufasha. Meme n'abavyeyi bawe bashobora kukwibaruka ikibazo cy'amaraso ntagire ikintu na kimwe bagufasha. Iki rero ni nk'igitangaza c'Imana, ariko iyo abantu bafitaniye isano harakunze kuboneka amahirwe yuko bahuza amaraso. Diva, gerageza nawe ubishire mu ubwenge, bishire mu biharuro neza. Ni gute umwana wa Queen yohuza amaraso nawe 100%? Aho hantu niumva yuko harimo akantu. Naciye mfatira aho nyene. Tati, uri bukigiye tuganira hakubwira ati ibi vy'uno mwana yabyariye mu gahinga n'ibito hari n'ibindi bikomeye kuruta. King, ntibishoboka. Kandi si ivyo gusa, mbere wanashaka bisaba ko ukomeza umutima kuko vya mbere vyo vyari na bito. Tati, fasha gukora amatohoza kuri kino kintu. Mu kintu gikomeye nifuza ko mfasha gukora amatohoza n'amakuru ajyanye nuko mu nkuru zo muri kahise ko umuvyeyi wawe ashobora kuba yarafashe ku nguvu umuntu yitwa Muhawenayo Variette. Rero ndashaka kugerageza mu bwenge bwawe bwose bushoboka umusokoroze, umubaze, umenye iki kintu ko ari cyo nuko atari cyo. Hanyuma namara kukubwira akakubwira ukuri, uzoheza undondere twicarane tuganire, hari icyo nshaka kukubwira. King, twaraganiriye na papa, yarampaye umuco. Yarambwiye ko afise umwana w'umukobwa ngaha mu Burundi. Naciye ndamusaba ko yoduhuza kugira ngo amenye ko afise abavukanye n'abavyeyi, ntaza kure nkuko nakuze. Wow, wabikoze neza cyane kandi uwo mutima ufise bake. Imana iguhezagire. Hanyuma Tati, ico ndagusezeraniye nuko nzokuba hafi, wanashaka nzogufasha no kumurondera. King, oya, nzovyikorana. Ushaka umugore wawe nyite? Abara sinkeneye ko areka kubaka ngo ni jewe. Ibyo nibisanzwe. Benkubaze kuri cya kindi naco nari nagusavye uko uwo mubaza kukijanye n'umuntu ashobora kuba yarafashe ku nguvu, naco yabikubwiye ko? Shaking, narabimubajije. Vy'ukuri vyaramugoye kwishura. Warabona ko ari ibintu arugreta kuba vyarabaye. Ariko nyene yaranyemereye ko vyabaye. Gusa wabaciye batandukana. None ubu ntazana herereye. Shatati, papa wawe namubonye mu Rwanda. Ariko ukuntu namubonye, nabonye ari umuntu akuranya amafreshere amwe yasaze. Rero bica bintera kwibaza. Ubwo akiri umujene ntiyabica bigacika. Ivyo byose yaraguruka. Nta dufoto ufise twiwe akiri umujene nyene. Ngo ndabe vraiment Ivyo byose ari umuntu w'umunyakirori kabisa. Reka ndatuguye kuri WhatsApp, yaratesa hewe. Yes. Uno Diva niwe mwana wa Muhawenayo Variette wafashwe ku nguvu na so wawe. Mushobora kwiyumvira ngo bino bintu ndiko ndasobanura nta byemezo mfise.
aho ibambeho mfise ivyemezo bihagije maze kubona Diva asangiye amaraso n'umwana wa Queen, umwana wa Queen akaba ari umwana wa Gwasibo Patrick ariwe so wawe, burya nabaye oblige yo kubiba imishatsi mwese. Kati uribuka umunsi ndakuzanira impano hanyuma nkakubwira ngo hari akantu ngomba kugukura mu mushatsi. Kati ako nagakika kugiye mu mushatsi. Mbabaje Urabaye? Sorry. Hagiye nagushikura umushatsi kandi Diva nawe utiyibagije ngira uri kumusumbwira ngo ndagukweza umushatsi ndakubabaje. Sheri Imana iguhezagire cyane, ntubona ko hadukuye? Sheri ni Imana, ariko kandi ni kurya avuze yuko nyene ari bitangaza vy'Imana. Gute wowe uhuza amaraso n'umwana wa Queen? Sheri je ndacumiwe, jewe guhuza amaraso n'umwana wa Queen gusa nyene ni bitangaza Imana ashatse kwikora kugira ngo irokore kirya kibondo. Sha Imana ishimwe, urabona ko Queen wewe batorohewe gushika n'ubu ntarava muri koma. Mviriza rero we nusimbe muhira urabica wotegura kugira ngo ucugemura, hanyuma nanje harakangira simbe kuraba ahantu nibaza ko tuza gusubira guhurira hano. Sawa reka ngende wiyiteho. Sheri sinzi akantu mbona nagaki, sinzi akantu kagiye mu mushatsi. Shiromba baje yo mpore. Sorry. Diva mukunzi wanje, utambuke neza utanyerera, amata wanyoye ntagaseseke. Ariko nyishuye muganga inteye kukwiyumvirako. Ni gute wohuza amaraso n'umwana wa Queen? Kubona utazi umuvyeyi yakuvyaye ukaba uhuje amaraso n'umwana wa Queen, jewe ngiye gufatira hanyene mbanze nkora ibishoboka, nkora amatohoza ahagije kugira ngo menye iyo ukomoka. Diva wanje, nkuko nagusezeraniye nzogufasha urugamba gushika ku kanyuma. Kuba utazi umuvyeyi, utazi ko ariho nuko atariho, birajyana. Ubwo buribwe ndabubutse, reka nkore kandi aha natanguye. Maze kuronka imishatsi yanyu mwese, nagiye gukoresha ADN, basanga muhuje umuvyeyi 100%. Wanashaka sinivyo gusa, narateye n'indi ntambwe, negera Variette muhawe nayo ariwe mama wawe, ndamubaza inkuru ubuzima bwiwe. Muvyeyi wanje, nagira mbanze ndagushimire kuri kano kanya wampaye kugira ngo dushire kuganira, hanyuma umbabarire. Uri mama, uri mabukwe, urimwo byose, ariko jewe icyo rakinezera kuruta ibindi ni ukukubona nk'umuvyeyi kuruta nk'uko nokubona nk'amabukwe. Kuko burya iyo abantu bafitaniye ubucuti bw'umukwe nari nabukwe, burya iyo abantu bafitaniye ubucuti bw'umukwe nari nabukwe, harabamwe akantu ko gutinyana, harabamwo akantu ko kutokwicarana ngo muyage. Ariko jewe biranyorohera kuko ndagufata nk'umuvyeyi. Rero umbabarire cyane, hari ikintu nashaka kukubaza. Sinshaka kugusubiza inyuma muri kahise, oya, ariko ndumva ashaka kuronka umuco.
muvyeyi hari ikintu watubwiye yuko mu kugira ngo Diva aboneke woba wafashwe ku nguvu, uravuga yuko hari umugabo yagukubaguye, ariko numva nashaka kumenya mu buryo bwirambuye iyo nkuru ukuntu yagenze. Umuhungu wanje mukwe wanje kubera nyine ndakubaha, iyi nkuru mba numva nta wundi muntu noyibwira, nta n'undi muntu noyisubiriramo kubera yarankomerekeje, n'ubu igikomere ndacyabigendana muri jewe, mugabo ko wifuje ko nayikubarira reka nabikubarire. Byatanguye ndi umunyeshure, nari niga, kiriya munyeshuri wese aba afise indoto z'akazoza kiwe z'ejo hazoza. Jewe kwiga kwanje nari nzi ko nzoba umudogiteri. Haza kuza umwana w'umuhungu w'iyo myaka ansaba ngo dukundane, jewe naramwanyiye kubera gukundana ntabwo arizo zari indoto zanje. Yaje kumfata ku ngufu, urumva kumfata ku ngufu, none aje gutwara inda. Harageze igihe cyo kwibaruka, njya kwa muganga, naje kwibaruka umwana w'umukobwa ariwe Diva. Kuko nabibabwiye, namusize kwa muganga, nari mfise ububabare muri jewe, ntibyari gutuma ndamurera, nari mfise ibikomere, ntibyari gutuma ntiyakira kurera umwana. Nibwo nataye uwo mwana ndahunga, mpungira mu gihugu cyo mu Rwanda. Ngeze mu Rwanda naje kurongorwa, ubuzu bwa mbere biranka, ubuzu bwa kabiri biranka. Byasaga nk'aho ari igihano cy'Imana kubera sinigeze mbona niyikoroka. Niho havuye bijya byose naguma mvuga ko nta mwana nigeze, kandi koko byakabaye nkako nta mwana nari nigeze mbona, n'umwe nataga ntabwo nari mfite amahirwe yo kongera kubonana nawe. Nuko naragenda birema mu mutwe no mu mutima ko ndi ingumba, kuko nta mwana nasubiye kuronka, ntabwo nigeze noza, nagumye ndi ingumba. Nyine byangumyemo ko ndi ingumba. None ese mfatira icyemezo cyo kugaruka ino kugira ngo ndebe ko Imana yakora igitangaza nkazabona wa mwana, kubera ko ntigeze muriga namusize akomeye. Nuko nagarutse. Pole sana. None nkwibariza akantu kamwe, uwo muhungu yagufashe ku nguvu, mwoba mwari musanzwe muzinanye? Izina ryiwe wowe urizi, yitwa gute? Ya muhungu wanje nta muntu yibagirwa umunsi mubi nk'uwo. Ndamwibuka nyine, mbango yaritwaga Rwasibo Patrick. Nuko nyine. None nkwibariza akantu, jewe hari umuntu umengo nzi yitwa Rwasibo Patrick, uwo kwereka ifoto wo mumenya? Numwibuka. Ndabishe yoba ari uyu nyene nsanzwe nzi cyane. Yo, umugabo atari sararamba, nicyo nyine nyagipfa. Gira nawe ndakubaze ka mukungu wanje, iyo foto wayikuye
uwo muntu muzi gute ntarambwire mama ino nkuru ni ndende ariko reka mbanze nkora amatohoza nkeneye ibisigaye nzokubwira neza namaze kumenya ahantu yoba ari. Amaze kumbwira ukuri kw'ivyamubayeko nakoresheje ya mafoto nagusaba ya papa wawe akiri umujene n'amafoto yiwe y'uwo ndayamwereka aremeza neza na neza yuko uwo ari we Rwasibo Patrick kandi ari nawe yamufashe ku nguvu. Ngira ngo murumva neza ko atakintu na kimwe cyari gisigaye kuko ivyemeza bihagije bivuye kuri muhawe nawe variete bivuye kuri ADN yakoreshejwe bivuye ku kuntu diva ahuje amaraso n'umwana wa Queen. Byari bihagije ko menya yuko mufitaniye ubucuti bw'amaraso ndetse muvukana. Rero nagira ndabasaba ikintu kimwe, buriya abantu bararyana, abantu baramarana kandi ari bamwe, ari bene mugabo umwe. Bisaba ko mwiyakira. Ndazi yuko bitoroshe gushoka mu vyakira, gushoka mu binezerererwa, ariko uko niko kuri. Kandi ukuri kwamara ukuri ntiguhinduka, ahubwo bisaba ko mwiyakira mukiga kuba muri uko kuri mumenye. King, nagira ndagushimire cyane gose kuri kino gikorwa. Vy'ukuri utubereye umugisha udasanzwe. Maze kuganira na papa byose akavyemerera. Naciye mbona ko hakenewe yuko abo tuvukana twese twokwicara hamwe tukaganira. Hari amafaranga nashoboye kugaruza ya papa. Rero yaciye ahitamwe yuko yagaburira abana biwe kugira ngo umwe wese agire ico yimarira. Ariko kubera yuko umwana wa Queen akiri muto, mama wiwe azomenya ingene amutegekaniriza kazoza. Hama ibisigaye papa agiye kuza kugira ngo aduhuze n'abari abandi bana tuvukana. Bana, nagira ndababwira yuko maze kumenya ko papa hari bitigeze binezera kuko nibutse uburibwe yateye mama mu kumufata ku nguvu. Ariko tati yarabinsobanuriye neza, ansaba kwiyakira no gutsinda ishavu. Ubona ramubabare ntaranamubona. Ariko mufashe dukomera amashikingi wanje. Ndazi ko muri urugamba rwo kumufasha kurondera abavyeyi rutigeze rumworohera na gatoya. Kutabikora nacyo byari kumutwara. Ariko nasanze umunezero w'umugabo wanje uhagaze mu kumbona nezerewe. Yesu aguhezagire cyane. Amen. Nukuri nanjye sinogana ntashimye. King, reka ndagushimire cyane kubona warampuje n'ino miryango, umwana wanje akamenya bavukana. Nukuri agenda bashimire mwese mwabishizemo uruhare. Tati, reka nkuko n'abandi babivuze mvuge kuri intwari n'ukuri. Mu bana yivyariye ndabazi bose ndamaze kubamenya.
nukuri wowe muvukana baratomboye uri intwari hama kuri uwo mugabane w'umwana wanje nzogerageza nkora ibishoboka nukuri ntazomupfira ubusa murakoze cyane nukuri hama nanjye ndabashimiye mwakoze ibyo gihe ntari kwifasha Imana yo mu ijuru izabampembere amen nshuti zanjye muryango nanjye ubwanjye reka ndabashimire mwanshimiye muri benshi numva birampimbaye ariko umutima wanjye ntiwahengesha n'igihe kuguma uvuga ngo aya mashimwe niwe uyakwiriye uhoraho Mana ariko kandi muri jewe numva umengo nibwo mbayeho kuko kubaho neza no kubaho kubw'abandi no kubaho utabangamiye abandi no kubaho hariho uwundi muntu umwe canke babiri bashima Imana kubwawe nkunda kuvuga ngo komera mu bikomeye kugira ngo ukomeze abakomerewe n'ibikomeye bugisi ntitwitayeho ahubwo bisaba yuko twebwe ubwacu twiremamwe inkomezi zizotuma abantu babona akamaro tumaze kwinoza rero ndashimye Imana ku bwa bino bikogwa novuga ngo bikomeye cyane Imana yakoze umutima wanjye uranezerewe cyane kubona madame wanje Diva uno mwanya tuvugana amaze kubona mama wiwe akamenya papa wiwe akamenya n'abavukanye biwe ryari isengesho nasengeye cyane kuko nasavye Imana kuzomurinda agahinda ariko igihe cyose nabona yuko ako gahinda ko kuba atazi ko afise abo bavukana canke kutamenya umuvyeyi bizotuma avyibuka akagira agahinda nigira inama yo kurwana urugamba rudasanzwe kugira ngo menye yuko réellement umuvyeyi wiwe yoba akiriho rero ndashimye Imana yuko twashoboye kubishikako Beneda sorry inshuti zanje hariho ubuzima abandi bantu vyobagora cyane gutahura ariko umuntu nka Tati yakuze atabona papa wiwe umuntu nka Diva yakuze muri bwa buzima tuzi umuntu nka Hayel umwana wa Queen ariko akura atazi ko afise umuvyeyi yo mwitaho hari abantu vyogora cyane gutahura ariko jewe kubera buno buzima nabuciyemwo ndabitahura ndavyumva cyane oya gerageza namwe mwiyumvire umwana avutse akaza mwisi atacaha yakoze ariko agatangura guhamwa canke kugogwa kuva umunsi avukiyeko iyumvire babana bo mwibarabara iyumvire babana bariko barakura batagira abavyeyi babana bitwa abana bishushu kandi bagahamwa ataruharana rutoyi babishizemo mu gihe hari abandi bantu bidibamiye umugabo yavyaye agaheruka atera inda akaca yigira ntamenye umwana ngo abayeho gute babandi bafashwe ku nguvu canke bafashe ku nguvu abana bakavuka ntibabimenye canke bakabimenya ariko bakabirengagiza rero muri jewe nibutsa agahinda je vyanteye numva igihe cyose no haguruka nk'umu ambassadeur umuvugizi avugira bano bana bo mwibarabara umuvugizi avugira bano bana b'amashushu umuvugizi avugira bano bana batagira shinge na rugero kandi baje mwisi atacaha bakoze ariko bazira ingaruka z'ivyaha abavyeyi babo bakoze rero kuri jewe numva umutima wanje uri soulager uronsa gahengwe kubona n'imiburiburi Diva aronso n'umunezero wo kumenya abavyeyi biwe n'abavukanye Tati thank you so much
vy'ukuri nawe ndazi yuko buno buzima wabuciyemwo ubuzi ariko uri kuvyitwaramwo neza cyane. Mbega murabizi yuko hari abandi bana badakeneye kumva yuko hari umwana bavukana ari hanze, mu gihe umwana ataruhara yabishizemo, ariko ugasanga abavukanyi biwe bariko baramuhama naka ntitumukeneye, ntaze n'umwana w'ikinyendaro. Ariko tati wagize umutima sinzi n'ukuntu no bivuga, maze kukubwira yuko hari abandi bavukanyi bari hanze bariko barahangayika bifuza kumenya umuvyeyi. Wakoze ibishoboka byose kugira ngo bano bana nabo bashobore kumenya umuvyeyi wabo nkuko nawe wamenye umuvyeyi wawe. Rero nta byinshi novuga uretse gushima Imana kubw'uno munezero, ariko kandi ndanabasaba tumenye yuko ubuzima buguha ico wabubikije. Tumenye yuko ibintu byose dukora mu isi bigira ingaruka, byaba byiza canke byaba bibi, bitegerezwa kuzana umusaruro arizo ngaruka. Rero dukora ibishoboka byose kuburyo ubuzima bwacu twama tubiba imbuto zineza. Hari umuririmbyi yavuze ngo biba mu gitondo imbuto zineza, kandi ngo ubibe umurango n'umugoroba urorere ko zera. Rero tugerageze aho turi dukore ibyiza, kuko ukora ineza ukayisanga imbere, wakora n'inabi ikaguherekeza. Byose n'Imana dushoboje, mumfashe tunayikomera amashi. Iwawe Yesu niho nderera ibyo nshaka, ibyo nkeneye biri iwawe Yesu. Iwawe Yesu niho nderera ibyo nshaka, ibyo nkeneye biri iwawe Yesu. Ubuzima buguha ico wabubikije, ubuzima buguha ico wabubikije, iyo ubikije neza uyiguha n'inyungu, iyo ubikije nabi uyiguha n'inyungu. Ivyo vyose n'ingaruka, ivyo vyose n'ingaruka, ivyo vyose n'ingaruka, ivyo vyose n'ingaruka, ivyo vyose n'ingaruka. Akaryoshe ntigahora mwitama. Aha niho tugarukirije Ingaruka series, seri mwakunze cyane, mwashigikiye. Twari tumaranye imyaka 2 duhanurana, dufashanya mu nyigisho zitandukanye. Nyemera ndagushimire wewe wabanye natwe mwino myaka 2 yose. Nyemera ndagushimire nawe wagize icyo ukoze mu gupartager, wewe wakoze subscribe. Tugushimire ku kintu cyose mwa mwarakoze mu kudushikikira. Abo twoshimira ni benshi cyane, ariko by'umwihariko reka mbanze nshimire abakinyi bo muri GN Films. Hari abakinyi twatanguranye turinze dusozera Ingaruka turi kumwe. Nukuri Imana yo mwijuru ibaho umugisha.
muri benshi sinshobora kubadondagura mwese ngo ndabaheze ariko mwumve yuko umutima wanje ubakunda kandi banezererewe. Si ivyo gusa, hari abandi bakinyi bagiye baza kudufasha bavuye mu yindi migwi, namwe ndabashimiye cyane. Nshimiye n'imigwi yashoboye kubemerera kugira ngo muze gukorana na GN Films. Ndashimiye bano bapapa, ndashimiye bano bamama beza bo mu Ngaruka series, ndashimiye abasore n'inkumi ndetse n'abana, umuntu wese agize uruhara mu Ngaruka series man bahezagire. Ntibagiye umukunzi wanje Madame Mama Precious Praise n'umwana wanje Precious Praise yatanshigikira, peut-être que nari gucika intege simbandanye nkora Ingaruka series, ariko aransengeye ampa ivyiyumviro aranshigikira. Ni niyo mpamvu mwagiye mubona yuko ibikorwa byose byabandanije bigenda neza. God bless you so much. Hanyuma ndashimi abantu bagiye baduhereza ama location, niba vyoroshe kuronka umuntu agutiza inzu ukamara igihe kinini cyane uri kwikeniramo, ariko Imana ibahezagire. Spécialement ntibagiye umuryango wa Sami, Imana ibahezagire cyane gose. Ni benshi bagiye badutiza amazu, ariko mwumve yuko tubashimiye. Abadutije amabiro, Yesu Kristo abandanye kubaho umugisha. Abantu bose mwitanze mu buryo ubu canke buriya, Imana ikomeze kubahezagira. Hanyuma mpava mwiyumvira, mbega Ingaruka series ni bande bo baba ariko barayikora inyuma kamera, abantu mutashoboye kumenya barahari. Ndashimiye cyane vyimva mutima Emma Blue, God bless you so much. Ndashimiye Enli, Imana iguhezagire cyane, ihezagire ibikorwa by'amaboko yawe, ihezagire ibikorwa byawe mvabwenge. Ndashimiye na Topson, Eric Topson, abo bose nabagiye bafashanya canke bagiye bakora muri ino Ngaruka series kugira ngo ishobore kugera hano igeze uno munsi. Muntu wese wagize ico uterereye, Imana yo mwijuru ibandanya kubahezagira. Mahava mwiyumvira ngo mbega ko Ingaruka series iheze biragenda gute? Oya, ico kibazo twagitoreye umuti. Amafilm agiye kuza ni menshi cyane, harimwo iyo tugiye gutanga vuba bwangu yitwa Intango. Filme Intango ni filme nziza cyane, nizera yuko mwese muzokunda. Irimwo inyigisho zitandukanye izofasha abajene mu vyerekeranye no kumenya ingene wo gukora amahitamwo y'uwo muzokubakana, ariko kandi iraraba abantu benshi, ama eglise, no kuvuga ngo nafasha iri muntu mu mpande zose, itusha ku mpande nyinshi cyane. Rero ndizera yuko ari série mugiye gukunda cyane gose. Intango nziza y'ikintu ishobora kwerekana iherezo ryiza canke iherezo ribi. Umuntu wese mu kugira ngo yubake inzu ategerezwa kuraba fondation, ahantu agomba kubaka inzu yiwe, yuko ari ahantu hari favorable kubaka iyo nzu. Rero ni filme nizera neza yuko muzokunda kandi muzokomeza kwiga ibintu byinshi bitandukanye. Si ivyo gusa, amafilme agiye kuza ni menshi cyane. Turashimira abantu bose mubandanya kudushigikira no kudufasha mu bikorwa vya GN Films. Imana ibandanye kubahezagira. Thank you so much. Imana mwijuru, Imana nyene amahoro ibandanye kubahezagira. Mwarakoze.